Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agizwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni amakuru aba yibanda cane cane ko ari kuvugwa akateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'ayandi yose mamwe aranyejejwe turatohoza amaze tukabaha idodido. Inyuma y'isakwa ridasanzwe ryaraye rikozwe ku ngo zibiri za Generale Arengiyome Bunyoni, rumwe ruri muri quartier ya Gasekebuye, urundi ruri mu ntara ya Rutana. Amakuru adushikira nuko atani igiceri na kimwe c'ifaranga catowe mu muhana wiwe, inyuma yuko inzego z'umutekano zari zahawe amakuru ko mu mihana ya Bunyoni hoba habitswe imiliyaridi 20. Ikindi nuko n'uwo Munyoni batigeze bamubona igihe hariko hakorwa iryo sakwa, aho benshi bibaza ko yoba ari ahantu hatazwi. Twabateguriye amakuru menshi ajanye n'aho Bunyoni yanyegeje ndetse n'uwamuburiye ko agiye kuza gusakwa amaze agahita anyegeza amafaranga, ku buryo inzego z'umutekano zahashitse ntizagira n'igiceri na kimwe zibona. Mu ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye huzuyemo abagambanyi benshi bariko barakorera Arengiyome Bunyoni. Saya gusa n'andi makuru menshi atandukanye twabateguriye, wowe ico usabwa no gupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uwa mbere mu gushikirwa navyo. Tudatevye rero amakuru yacu tatangurire ku makuru ariko arava muri presidence y'igihugu cacu c'u Burundi. Kuva aho leta ya Evariste Ndayishimiye ifatiye ingingo yo guhagarika amasezerano yose yasinywe mu busuma hagati ya leta zamubanjirije n'amashirahamwe y'abanyamahanga, haba mu byo kwimba ubutare, ibitoro canke ayandi masoko, hari abanyamahanga bavyishimiye n'abandi byababaje bivanye n'inyungu bari babifisemo. Si abanyamahanga byababaje gusa kuko hari n'abarundi bari mu nzego zikomeye z'igihugu byababaje kuko aribo bakamisha ayo manyanga. Niho haduka ibihuha ko intwaro ya Neva ishobora guhungabana bivuye ku kugumuka kw'abanyagihugu cane cane abo mu mugambwe CNDD FDD. Mugabo zari integuro zabo bansumirinda kuko amakuru dufise abivuga. Amakungu amaze kumenya ukuri akabona ko leta Evariste Ndayishimiye yihagazeho mu guhagurukira ba kaboko. Amakuru ava mu biro by'umukuru w'igihugu avuga ko ikigega mpuzamakungu FMI ariho caciye gifata ingingo yo kugurura imiryango yo gusubira kuzana imfashanyo mu Burundi, inyuma y'imyaka 8 atamfashanyo ibonetse kuva muri 2015 biturutse ku kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Ubwa FMI ngo iyo mfashanyo bayitanze kubera babonye ishaka rikomeye rya leta ya Ndayishimiye mu kubungabunga itunga ry'igihugu, aho biboneka ko imfashanyo yose yoza yokora ico igenewe, bitandukanye no mu bihe biheze aho hari akarwi k'abategetsi bo hejuru biba itunga ry'igihugu uko bishakiye. Amasoko yacu mu biro by'umukuru w'igihugu atumenyesha ko hariho intumwa z'ubumwe bwa Buraya zitezwe mu minsi aha mu Burundi, zikazoba nazo zizanye agakemanyi k'izindi mfashanyo ziyongera kuri izo za FMI. Nk'uko tubibwirwa n'uwo mutegetsi ngo na Union European yashimye akigoro ka leta ko gutuza abanyonora amatungo ya leta, hakiyongera ko gushira ikiyago imbere kuri abo bose bafise ico botorera mu itunganywa ryiza ry'igihugu. Bagatanga akarorero ku guha ijambo amashirahamwe adaharanira ivyicaro bya politiki nka Orcom na Parsem yahoze afatwa nk'abansi b'igihugu na leta ya Petero Nkurunziza. Sibyo gusa, amakuru dukura mu biro by'umukuru w'igihugu nyine aremeza ko mu ntango za Rusama hitezwe inama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko EAC izobera aha mu Burundi, hagashobora no gutumirwamwo ishirahamwe SADC kuko ibizokwirwa bizoba bihambaye.
twagerageje gucengetera ngo tumenye ibizokwigirwa muri iyo nama. Uwatwibiye ibanga yatubwiye ko hari ishirahamwe rishasha ry'ibihugu bitunze kw'isi ryitwa BRICS rigizwe n'ibihugu nka Brazil, Russia, India, China na Afrika du Sud vyoba biriko birarondera abanywanyi mu bihugu vya Afrika. Eka no ngaha iwacu mu Burundi intumwa z'iryo shirahamwe zikaba zarahashitse zisaba Uburundi kwinjira muri iryo shirahamwe. Ku bw'ayo makuru ngo iryo shirahamwe BRICS ryoba rifise intumbero yo gufata mu mugongo ibihugu bifise ubutunzi kamere, ubutare, ibitoro n'ibiva mu burimyi kugira bibateze imbere by'ukuri ata gitsure c'ibihugu vya Buraya na za Union European kibayemwo mu kubagenera ibiciro by'umwimbu canke by'ubutare bwabo. Iryo soko ryacu ryavuze ko ubu bisa nuko Afrika iri kugahiye kuko iriko igwanirwa n'impande zibiri, uruhande rumwe rw'ibihugu vya Amerika na Buraya, urundi rw'ibihugu bigize umuryango mpuzamakungu mushasha BRICS. Aha rero abanyafurika bakaba bariko barisuganya ngo barabe uruhande bokorana mu mugambi wa unguka nunguke. Aya makuru akavuga ko arico gituma Evariste Ndayishimiye yihutiye gufuta ayo masezerano y'ubusuma ngo yari yibiwe ibanga n'abegereye ishirahamwe mpuzamakungu African Union ko agire atoneshwe kubwo ubutare Uburundi bufise. Iruhande y'ibyo hari umukenyuro mushasha ngo woba uriko urategurwa wo guhana bya bihangange byanyegeje amafaranga mu mazu ngo ubu bikaba byayavunjishije mu mafaranga mvamakungu, ariko Evariste Ndayishimiye n'abamufasha mu byo ubutunzi bakaba barubuye ingene bazoyahindura impapuro. Amakuru yacu tabandanirize mu Gasekebuye aho ibintu bitameze neza. Ubwoba mu Gasekebuye ni bwinshi. Ni bande bariko bararonderwa muri iri joro? Umunyagihugu aba muri quartier Gasekebuye mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura ahejeje kutwandikira ati: "Mwiriwe, jewe ndangurira imirimo yanje mu Gasekebuye iminsi yose. Mu gatondo twumvise ikurwa rya Museremo ariko twari twabifashe nk'igihuha kuko nta byemezo byinshi twari dufise. Ico bikoze quartier yose yiriwe itekanye nk'uko hama, ariko ubu ku mugoroba Gasekebuye yose yuzuye icitwa abapolisi. Ubu mwijoro neza saa 2:55 hinjiye imiduga myinshi y'igipolisi irenga indwi irimwo abapolisi bafoye. Iyo miduga yose iduze yerekeza ku kadarapo ahari akabarabara kaduga kerekeza umusozi Museremo abako ntituzi ko bagiye iwe. Kwibarabara riva ku rya Musagara riduga mu Gasekebuye abapolisi bategetse ko ata abantu bemerewe kurundana. Bategetswe kwinjira mu miduga bategereraho apana ibyo kwicarana. Abariko bihereza agacupa imbere y'ibutiki bategetswe gukuraho amarigara canke binjire mu ngo. Ico bikoze twaheruka imiduga nk'iyo igenda n'umuvuduko ungana uko nguko igihe Bunyoni yari akiri mu mabanga. Ariko mw'iyo kote nta miduga y'umukuru yarimwo. Bigaragara ko igipolisi conyine arico cizi ibyo kirimwo. Muradutohoreze ibyo bajemwo. Hano abantu bari mu bwoba kubera batazi ibyari byo." Kuva mu gatondo hiriwe uruhagarara aho mu Gasekebuye, cane mu ruhande Generali Bunyoni abamwo. Twari twabibabwiye mu ntango z'aya makuru inyuma y'isakwa ridasanzwe ryaraye rikozwe ku ngo zibiri za Generale Arengiyome Bunyoni, rumwe ruri muri quartier ya Gasekebuye urundi ruri mu ntara ya Rutana. Amakuru adushikiye nuko atani igiceri na kimwe c'ifaranga catowe mu muhana wiwe inyuma yuko inzego z'umutekano zari zahawe amakuru ko mu mihana ya Bunyoni hoba habitswe imiliyaridi 20. Ikindi nuko n'uwo Munyoni batigeze bamubona igihe hariko harakorwa iryo sakwa, aho benshi bibaza ko yoba ari ahantu hatazwi ariko ku butaka bw'u Burundi. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wowe ico usabwa ni ugupyonda kuri s'abone kugira ngo uko dushizeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Mu kandi kanya kari buze andi makuru turi kubatunganyiriza, nayo muraza kumenya byinshi biriko biravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi.
ibihe byiza nibyo ndabipfurije.